Nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngomba tumare akanya ubugira kandi tuganira ijambo ry'Imana. Ndayibutsa kandi kugira ngo mwibuke kugira sabone ariyo subscribe. Nongera kubatera kamo woshobora guterera iciyumviro canke guterera mu buryo bugaragara. Ngobu turakeneye kamera, turakeneye za mikrofone zo gukoresha kugira ngo tugire ibintu byiza byumvikana. Rero woshobora guterera yo dutelefona kuri WhatsApp. Nomero ya WhatsApp ni 77 hanyuma 568 hanyuma 829. Iyo niyo nimero ya WhatsApp. 77 568 829. Iyo niyo nimero ya WhatsApp. Nimero ya Limikashe ni 69 136 608. Wowe akeneye guterera, ugomba guterera acishije kuri Limikashe, yokoresha iyo nimero ya limitere. Canke ukeneye ko tuvugana, yo mvugisha uciye kuri WhatsApp. Aho uri hose, uri kure, uri hafi, twoshobora kuvugana. Turakeneye appareil kamera, turakeneye mikrofone zo gukoresha kugira ngo tugire amajwi ameze neza, n'ibindi cona Imana yo kurongoreramwo. Yesu aguhezagire kandi akomeze kuguha umugisha. Ngomba ndagusengere wewe ugomba kugira ico uzokora. Mwami Yesu, hezagira iri jambo ryawe kandi uhezagira uzoryumva wese. Ndasenge uwo wese afise umutima kugira ico akoze kuri channel ya Vuga Yesu TV. Mwami Yesu, umugirire neza. Data, ukomeze kumuhezagira. Uwo wese afise umutima wo kugira ico akoze, umukore ku mutima kandi umuhezagire. Mwami Data, uzobukoze. Uzokwiyumvira kugira ico atanga, uzumuha umugisha. Mwami wanje, urakoze. Izajyanishirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo ndabisavyemo, amen. Ngomba tuganire ijambo ry'Imana ubugira kandi. Turasoma mu gitabo ca Yobu. Igitabo ca Yobu duhereye mu gice ca 2, duhere ku murongo w'7. Reka duhere ku murongo wa 1. Uwundi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho, na Satani azanana nabo gushengerera Uhoraho. Uhoraho abaza Satani ati, uvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati, mvuye ukwiragira mu isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhanye nawe mu isi? Ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha, akitandukanya n'ikibi. Erega yakomeje kugororoka kwiwe gushika n'ubu, naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye. Maze Satani yishura Uhoraho ati, amagara akabwa yandi.
mbere ivyo umuntu atunze vyose yobitanga ku magara yiwe, ariko pfa guta mu kuboko kwawe utere amagufa yiwe n'umubiri wiwe, urabe ko atakurogotako. Imbonankubone. Uhoraho yishura Satani ati, ehe, ari mu kuboko kwawe, kimwe gusa uzigurize ubugingo bwiwe. Ku murongo w'indwi, nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye, uhereye munsi y'ikirenge ugashitsa mu gitwariro. Nuko yakira urujo rwo kwiyagisha, araheza yicara aho bata umunyota. Maze umugore wiwe aramubaza ati, mbega n'ubu uracakomeje kwa kugororoka kwawe? Tuka Imana upfe uveho. Ariko aramwishura ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore atagira ubwenge. Mbega none twohabwa ibyiza gusa mu biganza by'Imana, tukanka kwakira n'ibibi navyo? Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoresheje icaha akanwa kiwe. Turumvise umukozi w'Imana Yobu yagororokera Imana, yubaha Imana, ariko Satani atangura kujingitwa kubwo gukorera Imana kwa Yobu no kubaha Imana kwa Yobu. Satani araheza agenda kuhoraho ku Mana, aza kurega Yobu. Imana ibonye Satani ari kumwe n'abana bayo baje kushengerera Uhoraho, hanyuma Imana iramubaza iti, uvuye hega Satani? Satani yishura Imana ati, mvuye mu isi no kuyigendagendamwo. Reka turabire ijambo Satani yishuye Imana. Ubwa kera Satani yari umumarayika mukuru wo mw'ijuru, yabana n'Imana mw'ijuru. Yiyumviye kugomba gukubita kudeta Imana. Imana iraheza imukororera ikuzimu, imukororera mw'isi, imukororana n'igice c'abamarayika. Nukuvuga ngo hano Satani yari asigaye ari nk'inyererezi. Niho hatwumva ngo yishuye Imana ngo mvuye mu isi no kuyigendagendamwo. Bisobanurwa ngo Satani aragira imigenderanire n'Imana, aravugana n'Imana, ariko mu kuvugana kwiwe n'Imana ntaza kuvugana n'Imana ayisaba ivyiza, avugana n'Imana ayisaba kugira ngo arwanye abubaha Imana, abayubaha. Kuko Imana ibibona imitima, Imana ibona imitima y'abayubaha, ikabona ukwizera kw'abayubaha. Imana irarekura ikavuga iti, genda, urya ndazi ko ari umugororotsi wanje, urya ndazi ko anyubaha,
ndazi ko anogera, genda. Niho haha Satani aduteza ibigeragezo kugira ngo tuve ku Mana, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta cyabagerageje kitari icyo umuntu yoshobora kwihanganira. Turabona ko Yobu yari mu bihe byari bimukomereye, mu buzima bw'ibihe bikomeye Imana iraguhagurukiriza abantu baba hafi yawe. Kimwe, bashobora kuba hafi yawe abakuremesha, bashobora kuba hafi yawe arabaguca intege. Ibyo ni ibintu bibiri, ariko bose si uko Imana iba itababonye cyangwa iba itabazi. Imana irareka kugira ngo abo bantu baze babe hafi yawe, hanyuma bakuremeshe cyangwa baguca intege. Akarorero, turabona hariya Yobu, umugore yaramwegereye rwose, umugore wiwe, ariko avuga iri jambo, mubwira iri jambo ryo kumuca intege, ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugororoka kwawe. Umvira ijambo umugore yabwiye Yobu, ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugororoka kwawe, ati tuka Imana uveho upfe. Hari impamvu umugore we yamubwiye iryo jambo, ryari ijambo ryo kumuca intege, ijambo ryo kumukura ku Mana. Ariko Yobu aramwishyura ati uvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa, abagore b'imburabwenge. Yobu yatahuye ko umuntu atokwama mu byiza gusa, aravuga ati mbega umuntu yokwakira ibyiza gusa, ati ageze mu bibi naho ntashima Imana. Niryo jambo yavuze Yobu. Bisobanurwa ngo umuntu w'Imana igihe ibihe biriko biramukurakuranwa ko, igihe ari mu bigeragezo, igihe ari mu byiza, akwiye gushima Imana muri byose. Muri uko gushima niho habonekera intsinzi. Turabona rero ko hari abandi bakunzi ba Yobu bahagurutse bamuja iruhande bagiye kumuremesha. Aho kumuremesha, bamwe bamwagirije ibyaha, ariko Imana ishimwe, aba nibo Imana yakoresheje bongera kurondera, bongera kumuha inshumbushanyo Imana ikoresheje aba. Kenshi na kenshi abantu barakubaza ibiri mu ngorane, uri mu bigeragezo, ngo mbega ya Mana yawe wizeye iri hehe? Ngo mbega ya Mana yawe usenga iri hehe? Kenshi na kenshi uzosanga ari abagenzi bo ku mutima, abagenzi pfamve, nk'uko tubona ko Yobu yari afise abagenzi biwe, yari afise n'umugore wiwe, ariko aba nibo bamuciye intege. Ni ukuvuga kenshi abantu banezererwa umuntu iyo afise. Abagenzi bawe iyo babona ufise ibintu, ufise ubutunzi, barakunezerererwa, bakagomba kuba hafi kuko aricyo bagomba kugukurako. Igihe ibintu biguheze ko, abantu batangura kukuvako, ariko ibintu bikugarutseko, abantu bakugarukako. Rero Imana yacu uko niko yateguye ibihe. Iyo ibintu biguheze ko, abantu batangura kuguta, abandi bagatangura bakagenda bakuvuga hirya no hino. Akarorero, raba Yesu Kristo, abigishwa bamaze kwiruka bamuvuyeko, abantu batanguye kumuvuga. Abigishwa baramutaye, abantu batangura kumuvuga, abandi baramushinyaguriza,
ariko Yesu Kristo ntiyigeze abasubiza. Yesu Kristo bamaze kumufata, abigishwa baramutaye, abamukurikiye baramuta, asigara ari umwe. Abakomeje kuba hafi yiwe bari abakenyezi gusa, babagabo bose barahunze. Ariko kandi Imana iraheze imurungikira uwitwa Simoni Umunyakurene. Uwo niwe yamutabaye, aramwakira umusaraba. Ariko uwo Simoni naho yamwakiriye umusaraba, yawakiriye nk'umusaraba atari uwiwe, kuko waramworoheye gutwara. Ariko Yesu Kristo umusaraba wari wamuremereye, kuko uwo musaraba wamuremereye, kuko yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi yose. Simoni Munyakurene yawutwaye nk'akababi, kuko wewe yabona ko ari kwakira Yesu gusa, ariko ntiyashoboye kumwakira imitwaro yose yari yikorereye abantu. Abigishwa baramwihakanye, baravuze ati uyu muntu ntitumuzi. Turabona ko na Petero yamwihakanye inshuro gatatu. Rero ikidukwiye, dukwiye gusenga cyane kugira ngo Imana iduhagurukirize abagenzi bayubaha, abagenzi bo kudukura ahantu bakadushikana ahandi, abagenzi atari indyarya, abagenzi bo kuturemesha. Kuko umuntu ashobora kugira abagenzi, abo bagenzi bakaba indyarya, bakaba abagenzi bo mu buryarya. Niko byagenze. Umugore wa Yobu yabaye umugenzi wo mu buryarya, amaze kumubwira ngo tuka Imana upfe uveho. Wowe yarafise intumbero yo ugomba gusigarana ibintu byose, we yaraba ibintu ntiyaraba umuntu. Niyo kameremere y'abantu. Kenshi abantu baraba ibintu, ntibamenye agaciro k'umuntu. Mwene data, njuti yanje, niwagera mu bigeragezo uramenya ko Imana iri hafi yawe. Ikindi igeretse ko uritegura, abagenzi nibaguta, Imana izoguhagurukiriza abandi bagenzi bo kukuba hafi. Umviriza, n'ubu kumbure baragutaye kubera ibigeragezo, Imana igiye kuguhagurukiriza abandi bagenzi bo kukuremesha, abandi bagenzi bo kuba hafi, abandi bagenzi bo kugira icyo bakumariye. Nureme, Uhoraho ari kumwe nawe. Nk'uko yabanye na Yobu, niko nawe azobana nawe, niko azokomeza kubana nawe. Ngomba ndagusengere muri ivyo bigeragezo urimo, muri izo ngorane urimo, Imana igutabare kandi kube hafi. Birashoboka ko wasenze inyishu ntuyironke, birashoboka ko wahawe amasezerano inyishu ikaba itaraboneka. Ngomba dusenga Imana kugira ngo Imana yongere ibane nawe, Imana yongere ibe hafi yawe, Imana yongere ikubera umukunzi mwiza, kandi kurungike n'abakunzi baza gutabara mu kibazo cawe urimo. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana y'igitangaza. Haleluya. Turagushimiye ko uri Imana yishura, Imana ikora ibitangaza. Ndagushimiye Mwami kuri uyu muntu ari mu bigeragezo, mube hafi. Waramusezeraniye kuzomwishura, ariko ntarabona inyishu. Mube hafi umubera inyishu, umwishure Mana. Muhagurukirize abagenzi bamugirira ikimazi, mu izina rya Yesu Kristo. Umugirire neza Mana, kuko uri Imana igira neza. Kumbura arihebuye, bana nawe. Kumbura arihebuye kubw'indwara, mugirire neza. Kumbura arihebuye kubw'ibibazo arimo, bana nawe Databuja ukomeze kumuremesha. Urakoze nyakubahwa, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye. Amen. 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 Urakoze Yesu. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana mwene so Nimenya Emmanuel. Muribuka gushirako sabone, ariyo subscribe, mushireko j'aime,
kuri kajya k'umumuri wo gufyondako, hanyuma mwibuke gusangiza abandi ubutumwa bwiza, kandi komantere ntimwibagire kuyishirako. Kumwe ndababwira ni ukuvuga hariyo abantu benshi batazi kwandika komantere. Raba hepfo y'isanamu hariho ahantu handitse komantere zibiri, imwe yanditse n'indome nini nini, iyindi indome ntonto. Fyonda hajya kuri ziya ndome ntonto hepfo, haca haza aho wandika, haca haza ziya ndome zo kwandikako. Hamuco wandika icyo wifuza kuvuga muri komantere, icyo wifuza guterera, ari umutwaro ugomba gutanga, andika hanyuma ucurungika. Imana iguhezagire. Amen.